Abalewi igice c'umunani. Aroni n'abana biwe barobanurirwa ubuherezi. Uhoraho abarira Mose ati, jana Aroni n'abana biwe na ya myambaro na ya mavuta yo kurobanuza abahanga ibango na ya masa y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha na za mfizi z'intama zompi na ya ndumane irimwo imitsima itambiwe, uheze ukoranirize ikoraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Nuko Mose agenza nk'uko Uhoraho yamubariye, iryo koraniro rikoranira ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mose abarira iryo koraniro ati, ibi nivyo Uhoraho yageze ko bikorwa. Mose araheza azana Aroni n'abana biwe arabuhagira, yambika Aroni ya kanzu, amukenyeza wa mukanda, amwambika na wa mwinjiro, amushirako na efodi, amukenyeza na wa musipi wa efodi ujishwe n'abahinga, awuyifatishiriza kuri we, amwambika na wa mufuko mu gikiriza, muri uwo mufuko ashiramwo Urimu na Tumimu, amwambika na ca gitambara mu mutwe imbere, kuri ico gitambara ashirako ka kabati k'izahabu, arico gitsibo cera nk'uko Uhoraho yari yaramubariye. Mose araheza yabira ya mavuta yo kurobanuza, ayarobanuza rya hema bo n'ibirimwo vyose aravyeza, ayacucagira ku gicaniro ibihetangabo ndwi, arayakirobanuza bo n'ibintu vyaco vyose, bo n'ikigarigari co gukaraba n'intebe yaco ngo avyeze. Maze ayo mavuta yo kurobanuza abahabwa ibango ayasuka ku mutwe wa Aroni, aramurobanura aramweza. Mose araheza azana bene Aroni abambika amakanzu, abakenyeza imikanda, abapfundikira n'udukofero nk'uko Uhoraho yari yaramubariye. Araheza azana ya masa y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha, Aroni n'abana biwe bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayikerera, yabira amaraso yayo, ayasigisha urutoke ku mahembe y'igicaniro impande zose, aragihumanura. Araheza avyagiza ayo maraso hasi hambavu y'igicaniro, acezesha kugitangira impongano. Yabira urubambanda rwose rworoshe amara n'agashami gatoya k'igitigu n'amafyigo yompi n'ibinure vyo kuri yo, avyosereza ku gicaniro. Ariko ivy'iyo masa, urusato rwayo n'inyama zayo n'amayezi yayo abiturira inyuma yaho bashagaje nk'uko Uhoraho yari yaramubariye. Araheza azana impfizi y'intama y'ikimazi co kwonswa, Aroni n'abana biwe bayirambika ikiganza mu ruhanga. Mose arayikerera, amijagira amaraso yayo ku gicaniro impande zose, arayijanjagura ayishira mu bikenye vyayo, yosa umutwe wayo n'ibindi bice vyayo n'ibinure vyayo, amara yayo n'ibikenye vyayo vy'amaguru arabironga. Nuko ivy'iyo mfizi y'intama vyose biva bikagera, Mose avyosereza ku gicaniro kuba ikimazi coshejwe, umubabwe umota neza, ikimazi gishikaniwe Uhoraho, gitongowe n'umuriro nk'uko Uhoraho yari yaramubariye. Araheza azana ya mfizi y'intama yindi ariyo yo kubinjiza mw'ibango, Aroni n'abana biwe bayirambika ikiganza mu ruhanga. Maze Mose arayikerera, yabira ku maraso yayo, ayakoza ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni, ahahera hejuru no ku rukumu rwiwe rw'iburyo no kw'ino ryiwe rinini ry'iburyo. Atakwazana bene Aroni nabo nyene akoza amaraso ku matwi yabo y'iburyo, ahahera hejuru no ku bikumu vyabo vy'iburyo no ku mano yabo manini y'iburyo. Ayandi maraso yamijagira ku gicaniro impande zose. Maze yabira ibinure vyayo n'umurizo wayo uko wagahometse kw'ibinure, n'urubambanda rwose rworoshe amara n'agashami gatoya k'igitigu n'amafyigo yompi n'ibinure vyo kuri yo, n'igikenye c'ukuguru kwayo kw'iburyo. Kandi muri ya ndumane irimwo imitsima itambiwe iteretse imbere y'Uhoraho, akuramwo umutsima umwe n'agashami
kamwe kacumbanywe n'amavuta ya elayo n'akandi kamwe kabehuye ayishira kuri ibyo binure no kuri ico gikenye cyo kuguru kw'iburyo. Ibyo byose abishira ku mashi ya Aroni no ku y'abana biwe ngo babizunguze kuba ishikanwa rizungurijwe imbere y'Uhoraho. Mose araheza abikura ku mashi yabo avyosereza ku gicaniro abigeretse kuri ca kimazi coshejwe, biba ibyo kubinjiza mw'ibango vy'umubabwe umota neza ikimazi gishikaniwe Uhoraho kigatongorwa n'umuriro. Maze Mose yabira inkoro arayizunguza ngo ibe ishikanwa rizungurijwe imbere y'Uhoraho. Uwo wari umwanya wa Mose wo kuri iyo mfizi y'intama yo kubinjiza mw'ibango nk'uko Uhoraho yari yamubariye. Maze Mose yabira kuri ya mavuta yo kurobanuza abahanga ibango no ku maraso yari ku gicaniro, abicucagira kuri Aroni no ku myambaro yiwe no ku bana biwe no ku myambaro yabo, yeza Aroni n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo. Maze Mose abarira Aroni n'abana biwe ati, muteke za nyama ku muryango w'ihema ry'ibonaniro aba ariho muzirira, hamwe na ya mitsima iri mu ndumane yo kubinjiza mw'ibango kuko navuze ni Aroni n'abana biwe babe aribo babirya. Ibisigara kuri izo nyama no kuri iyo mitsima mubiturire, ntimuze mutirimuke ngo muve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kumara iminsi 7 gushitsaho iminsi yanyu yo gushikirizwa iryo bango izoshirira, kuko muzomara iminsi 7 murishikirizwa. Uko bikozwe uyu munsi niko Uhoraho yageze ko bizokorwa mu kubatangira impongano ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abe ariho mumara iminsi 7 ku murango no mw'ijoro, mwitondera ibyo Uhoraho yabajeje kugira ngo ntimupfe, kuko ariko nabariwe. Nuko Aroni n'abana biwe babikora byose uko Uhoraho yari yabariye Mose.